heroine yaranyiciye ubuzima kabisa. Boisson de choix. Oh, hari igihe utabugitore Icyo wabonye kiboreza cyose kiboreza. Inda zikakwica uri umwana uvuye muri ville mu murima uribaza icyo kintu. Niho naronse umwanya wo kwiyumvirana mbega nk'ubu yomfa hari abantu nabo basize narakoreye ikibi. Turabahaye ikaze abanywanyi bo ku mucamo. Uno munsi tubafitiye ikiganiro kiryoshe cyane kijanye n'ivyo mu gifaransa bita addiction canke ibiyayuramutwe. Tukaba dufise abatumire b'iteka, abantu bitavye ubutumire bwacu baduteye iteka baze kubituganirizako, n'abantu bafise ico babiziko, n'abantu babaye muri ubwo buzima mugabo n'abantu kandi bagiriwe ubuntu barabivamo. Rero twashaka dusangire iyo témoignage yabo, iyo ntahe yabo, tugira ikiganiro. Tukaba turi kumwe na Nicole wo ku mucamo, hama abo bashitsi ntatevye narandiriye ni Fabrice, ni Tchico, tumwita Tchico, araza kwidondora, na Dani. Tuba tubaha umwanya batubwire, tuganire by'ukuri mumve mwisanze. Iki ni ikiganiro twifuza ko gifasha benshi, yaba kumbura babicamo canke abafise inshuti babiciyemo canke abashaka kumenya ibijyanye n'ivyo biyayuramutwe kugira ntibagwe muri uwo mutego. Rero karibu abashitsi bacu, karibu Fabrice, karibu Tchico, karibu Dani. Twashaka kubasaba mudushingire intahe, mudutere inkuru, ubwo ubuzima bwanyu mutwidondore gato, mutubwire ivy'ivyo bintu mwabayemo. Peut-être tugere kuri Tchico. Muvise ko je nitwa Tchico, ako naga surnom nakatazirana, sinon nitwa Ndorimana Louis-Marie. Nkaba ndi umwe mu bantu Imana yagiriye neza cyane, ko ivyo mwumvise bita ibiyovyabwenge, ibiyayuramutwe nabibayemo imyaka myinshi. Nabibayemo imyaka 22, ariko Imana iratabara ndabivamo. Urumva ndafise byinshi ndabivugako. Ndi Dani, twakadiri Dani, n'umugabo n'umunsi umugore n'akana gafite amezi 10, ubona ko bikiri bishasha. Igikorwa nkora mu buzima bwa misi yose n'igikorwa c'uvugabutumwa. Ku batabitahura ngira ari abazi mu gifaransa evangeliste. Nkaba ndabimazemo imyaka igera kuri 11 arico gikorwa nkora mu buzima bwa misi yose. Nanje ndafise ubuzima nabayemo kera, atahubwa busana n'ubwo wowe. Hariho Imana yankuye. Ico kiganiro c'uno munsi cerekeye ibiyayuramutwe nanje ni ikiganiro kinkora ku mutima cyane, kuko ni ikintu nabonye kandi nabonye ingaruka kigira ku buzima bw'umuntu. Yego. Je nanje nkaba nitwa Fabrice, nkaba umushinga yubatse n'umugore umwe. Nkunda kuvuga umugore umwe ko si babiri, umwe yene mariage. Abana 3 b'abakobwa, umwe w'imyaka 15 azaye kwiza vuba, ubundi 5, ubundi 2. Je ndi umudandaji mu byo nkora, babita mu kwisumamo nkora utwanje. Hanyuma mu wundi mwanya naho nkaba nkora mu rushengero ibijanye n'ivyo gufasha mu byerekeye guteza imbere ubwami bw'ijoro. None garutse kuri Dani gato, umuntu ava gute kuri kadufate addiction ca mu biyayuramutwe, mu buzima bwo kunywa ibiyayuramutwe, a evangeliste? Rero ni urugendo. Ducire ku mayange. Urumva mu buzima uko narezwe, sinari narezwe bantegura kuzoba umuvugabutumwa. Narezwe
umuryango atamana yavuga. Sinabona abavyeyi banje bagenda gusenga canke batubwira ivy'Imana, turetse yuko hariho ico kintu cyo kuba mu mugwi, cyo kuba muri ekleziya kubera vyakorwa n'abandi. Yari uko ico gihe caje tukira abana batoya, utabatijwe wumva umengo urasizwe, ariko babikora by'ukuri kubera n'abandi babikora kugira use n'abandi. Birenze ivyo nje nta bintu nibuka nabona twavuga vy'Imana. Sinakuze bankundisha ngo Imana, bambwira ngo Imana. Rero ico twari tuzi batwigisha ariko umuntu yize, umuntu akagira umwete n'ibindi, ategerezwa kuzotera imbere, ubuzima bwari ubwo. Ama rero kubijanye n'ingena abavyeyi bashaka ko tumera, twe tuvukana turi bane, vyamye bingora kuva ndi umwana muto, kiretse ko no munsi vyahindutse, ariko vyarangora kumviriza impanuro z'abavyeyi, gukurikiza ivyo ababyeyi bambwira, gukurikiza ivyo abigisha. Umuntu wese yitwa ko asa nk'umfise ku burenganzira ngo wono nkwiye kumvira wese, canke ico novuga ngo autorité. Namwe mfise ico kibazo ca autorité guhera muhira, umvume ngo bambwiye katari hano katira hari. Ama rero ivyo ngenda ndabikurana, tugenda turaba mu bibanza bitandukanye. Navukiye ngaha mu Burundi, ariko twavuye ngaha nkiri muto tugenda kuba mu gihugu ca Amerika. Bansubiza inyuma cyane mpera mu mwaka wa gatatu wa primaire cyangwa amashuri mato mato, camvayo mpejeje umwaka w'indwi. Baca bavuga uti yananiranye, reka tumurungike aho bazomugorora canja kuba mu gihugu c'Ubufaransa, ndi mu w'umunani. Hama ntangura kuza ndaba no mu miryango itandukanye, kubera yarama interna utaha muri weekend kwa gatanu warataha ugagaruka ku ishuri kwa mbere. Ariko hako bitera bimera neza nkuko baba bavyibaza, bitera bimera nabi. Rero ico gihe dutandukanye nayo ifise imyaka 14, bo baje kuba muri Tanzania, je twabonana rimwe mu mwaka. Hama mu nyuma baravuteka tumutahane. Urumva yari kugerageza, abavyeyi bararengerwa rimwe na rimwe, bati tumutahane rero Burundi ubona abona iyo yaje ava, abone yuko ubuzima afise si ubwa bose, abone basi yuko ntabifate minenegwe, sivyo. Hama maze kuza ngaha mu Burundi, ayo umuryango nashikiyemo biranka. Hama canja kubana n'umuonkle yavukana na mama yiga muri kaminuza, tukahita tubana turi batatu na grande sœur. Aho nayo ifise nk'imyaka 17, none ari ngitaha. Ariko ico gihe warimenya, niko nabivuga. Hama urabona wari usanzwe uri umwana utumvira w'umuguruguru, bagaca babwira ku myaka 17 tu rero urabe ngene bitunganye, wumva aho bitunganya gute. Ibintu vyagiye biramera nabi, kuko ntashe mu Burundi nashikiye mu 10. Hama narinze meza mpagarika, sinahejeje, narinze mpagarika amashuri 94 nkiri mu 10 nyine. Barabuti umva uko vyari vyamaze kumera nabi. Hama hagati y'aho abavyeyi bari batahutse, ariko biranka ko dusubira kubana neza, ibintu biramera nabi by'ukuri. Rero guheba amashuri kiriya gihe kubera amagume niho yaragitangura mu Burundi, byasa nk'ibintu byoroha. Wahura n'abandi bana bananiranye, dutangura amarigara, umugi, inzoga, ubusambanyi n'ibindi. Hama ubwo buzima narabutebeyemo, narabubaye mu gihe kitari gitoya. Urumva none ubwo buzima bw'ibiyaruramitwe kunyura umugi wabitanguye aho ugarutse, aho uhevye ishure, canke vyatanguye muri amasirikwi yose ubwo umugenda agusha twade? Aho mu vy'amashuri novuga ngo vyose vyaziye cari déclic niyi ico uvuga ni déclic yatumye uvuga uti maze guheba amashuri, naho nyuma ngo kuzi Burundi, naho umengo nivyo vyanyononeye ubuzima. Hama harimo ico kintu cyo kumva yuko ari n'ubundi nta kazoza, hakaba harimo n'ikintu umengo ubabaza abavyeyi, basi ntube wenyine kubabara. Hama gacu usanga rero byari bihari ico gihe, ufatana nabo bantu
nabo nyene sinzi impamvu baba bakora ivyo bakora mukigishanya hama rero uvyinjiramo utazi uruhara bizogira mu buzima bwawe nta filime uba ufise ngo inyuma y'imyaka 15 uzoba umeze gutya ubona umengo rimwe na rimwe biraryoshe na ambiance genzoshaka kubihagarika nzobihagarika ariko rero harageze igihe ubuzima buranka hinjiramo ingwara zitewe n'ivyo n'inzoga nyinshi je inzoga zarangirize ko ingaruka mbi cane kuko harageze igihe hari umugani mu kirundi ngo nkura mu bindi ngo ndawukure mu bantu je byarambayeho kuko harageze igihe inzoga n'ivyo bindi nafata yaba urumogi rw'ivyatsi yaba amatabi ariko nuko bivanga byose harageze igihe ntakaza control y'ubuzima totalement hamwe ubona yuko uba mu kirundi ciza bavuga ngo muhimbire mu kirundi bon boisson de choix oya haragiye utabugitore kiboreza cyose ibyo byo gutora ibyo ni mu ntango hari urugezi ugera utabuki ari kanyanga ari songo ari bivanye nayo ufise cyane ibyo bagusorore muri ico gihe gatani keretse abavyeyi bawe bareagiza gute bagerageza kugarura gute kandi eske hari ico efe byakugira ko ivyo bintu baba barakora yari iyihe abavyeyi bagerageza kuvura umwana muto iyo umaze kugera ku rwego amashuri yaheba kandi utayahejeje sivyo biba bigeze kure haragira igihe abavyeyi bakaruha bakavuga uti nta kundi ico bashobora gukora bamwe barirukana abana nanje harageze aho banyirukana muhira kubera baba barushe uraterura utuntu ugenda urakora ko amafaranga ntayo ufise uriba uragira iki hagira igihe nyene utera uruhagararo mu rugo rero ivyo kuvuga ngena wowe wumva ingena niyumva ngo abavyeyi ngena ubabaza n'ibiki birashika ariko kubera umwanya wo kuba lucide novuga ugenda uraba muto ntufise umwanya wo kuvyumvira ko ingena abamegwa mu mitima yabo ariko ngaruka mperaheza nishuri ico kibazo urumva harageze igihe ariko nkakora ubuzi butandukanye ariko muri ubwo buzima uragera ahantu utabugifise ingufu zo gukora sivyo ivyo kuvyuka ngo utonde ku kazi biba biri ikibazo hari igihe usanga ari kugitaha sivyo ubura umuntu adashobotse kumvira birakugora kwemera kurongorwa mu kazi birakugora ufite ibintu byinshi cy'umuntu w'umugumutsi birengeye rero byose ubuzi bwaraheze ndateba ndabaho nabi n'ukuri gushika ubuzima bwo kuba mu barabara hama ndaho hantu nyene mu barabara ngiranje gufungwa n'umuntu naye nazumuye amafaranga niho ubuzima bwahinduka kuko novuga ngo Imana niyo yakoreye mu muntu Imana burya twoshira ku mpapuro cyane ariko umuntu arashobora kubona mu buzima bwa misi yose rero abari baje kumfungisha abantu umugabo ntwara muhiri wiwe aho namaze amezi indwi rero niho ubuzima bwahindutse yari umukizwa iby'abakizwa ntavyo sinari nzi ivy'Imana je ubwanje nari ngezaho nemera yuko Imana itabaho kandi nari ndavyumva neza yuko Imana itabaho wari umwate ego 100% kabisa mugabo imbere ko utubwira ingene wabivuyemo je numva mashaka kumenya ico kintu yo déclic ituma umuntu aja mu kuko mwese tatabazi twaraganiriye muri abantu bakuze neza ataco mubuze hari igihe abantu bavuga ati peut-être abantu bagomba gwa mu rumogi n'abantu basa ubuzima bugoye iki numva shaka kumva de la part de Tchico et de Fabrice pour vous c'était quoi le déclic Fabrice ndanakoze twariganye twarabana bakoranye mu quartier etc donc c'était quoi le déclic ivuga uti je ndagiye mu bwo buzima bw'ibiyayura mutwe ataco ubuze aux yeux du monde mu maso y'abantu jewe premièrement narerewe mu bavyeyi
je sinabanye n'umuvyeyi wanje sinigeze menya papa hanyuma mama nawe nyene ntitugeze tubana kuko yaciye andungika ku mutante wanje yari petit sœur wiwe urumva je naciye ubwenge ndi ku mutante wanje ndibaza ko n'ivyo bishobora kuba vyaratumye ngwa mu biyovyabwenge kubera naciye mba umwana atumvira. C'était quoi un sentiment yuko ya rejet ya abandon ko rutakuriye muhira? Burya ikintu kimwe umuvyeyi n'umuvyeyi umuvyeyi ukuntu agufata nyene nk'uwagutwaye amezi 9 mu nda. Rero iyo urezwe n'uwundi atari umuvyeyi wawe ico kintu uracumva. Rero nibaza ko biri mu bintu vyatumye ngwa mu biyovyabwenge. Sino abavyeyi vraiment narerewemwo umututeur wanje n'uwo mutante wanje bari abantu bakunda Imana. Bari abantu barera abana babo urukristo. Ariko urumva ko jewe bitigeze bingira ko ubushobozi sinzi. Okay. Et c'était wowe rero déclic yawe yabaye bon okay umva gira umwana umva si je me dis ko utashitse utangura ivy'urumogi ngo kubera utakuriye muhira. Oya Icatumye uja muri ubwo buzima ni giki inovuga iyo point de icatumye ngwa mu biyovyabwenge ni amagroupe mabi abantu babi nahuye nabo hanyuma nsanga barabifata nanje ndabigwamo. Yego. C'était quoi les drogues de choix pour toi? Je natanguye nywa urumogi rusanzwe iyi marijuana ibi vyatsi ariko mu nyuma mpura n'abanywa heroine ikiba drogue de choix yanje. Kuko rujya rumogi rw'ivyatsi umaze kunywa heroine nta bushobozi buba bugifiseko ushaka ku waraduze niveau. Kuri ico kintu cyo kuvuga ngo byaba byarahereye nibaza ko ugiye kuraba subiye inyuma kuba kera n'umwana mutoya naratekereza sinari mu bandi nta mugambi nari ifise wo kuzonywa ibyayora mutwe gushika umuntu atanga guca ubwenge ukabona yuko hari ibintu bimwe bimwe uri umwana muto udashobora gusigura. Twimuhira navuga yuko ibya mase jewe yari nese umugabo frère nawe nyine yarakoresha heroine hanyuma yari umuntu dukunda cyane gose twumvikana twakunda kuba turi kumwe d'ailleurs sinatahura n'igituma yabigira. Hanyuma kindi naco nuko jewe personnellement narabona yuko ndavye nka imigenderanire y'abavyeyi nabona umenga ntimeze neza. Nibaza ko biri mu bintu cane byo byaratumye mu nyuma nza kumva nifuza kugira experience zitandukanye. Inzoga nta nizo nari nshigikiye nabona umenga zironona mu muryango, nabona umenga zikora amabi menshi mu muryango, nabona umenga mu kibano inzoga zironona. Rero hariyo periode y'amagume abana benshi baca barunka hanze. Twe turi mu bantu nibaza yuko muri magroupe ya mbere batanga kurunka muri Uganda tugenda wige ariko abavyeyi bakakurungika mbwa ntibakubaza ingene vyagenze ukacutanga gutahura yuko bagomba yuko ukura hataragera. Rero hari ikintu usanga abavyeyi bibaza ngo abana barakurikirana barazi ibyo barimo gukora babarungitse ku mashuri meza mbwa ugasanga by'ukuri ukora ibyo wishakiye. Je ndibuka yuko inzoga ya mbere yanje nayinyoye mu Uganda kandi natangure kuri liqueur na nye ikintu bita waragi bose naciye ku biyeri
wagiye straight nagiye direct hanyuma cyane umenga ibintu byari byaransize rero ariko naguma mfise kakana ko kuguma numva umenga nogira noshika kuco abandi bantu batashitse ko urugo rwiza canke gushobora kurera abana muga ivyo nivyo byari mu vyifuzo byanje sinarinzi ko mu nyuma nogira ahantu nanje nkagira amashwa yememeza nk'iz'abavyeyi bagize canke uyo mu grand frère rero mu nyuma biranga mu Uganda tutosubira mu Burundi aho mu Uganda rwatanguye ivy'urumogi urumogi sinebwa rutangura nari nkiruti nagiye burubo natanguye liqueur ariko kenshi kimwe kizana ikindi yari liqueur hamwe n'abagenzi bo muri quartier hari akantu gashasha kandi kitwa Uganda waragi baca bakanwa baca baborega bose rero mu nyuma barabona yuko no mu Burundi atakigenda cyaza dusubiza muri Kenya tugiye muri Kenya umuntu acarongereza naho nyine vitesse cashema kamogi amashuri rero arananirana none igisha gutumye utangura urumo bumva uvuze ati warabonye ton grand frère bikagutera ubwoba none ico kintu catumye change la vitesse ou monte à la vitesse supérieure n'igiki vuti yo novuga tipping point yo voilà yo point de hari gihe ubona yuko ukiri umwana uri mu adolescent urashobora kugerageza ibintu byose rero nabona umenga no mu muryango muhira ntibari muhira tuvukana turabana 8 cyo kintu fuko ndakibabwiye twe turabana 8 je nabona umenga imisi yose umwana w'8 aza abavyeyi bararusha umenga nta tension bakigira nje gituma wasanga nk'uyo mugabo frère yari umugenzi wanje cyane rwose gusumba abandi bose kuko urumva wewe yari yarageze igihe yabari muhira niwe twagumana umwanya muremure turi mu vacances niwe twaganira cyane rwose niwe nabona cyane gusumba n'abandi rero je novuga ni muri Kenya ubuzi uyunyoye hari amadrogue uyanyoye nka jewe navuga nti nka heroine ntayo nogira ko ndazi ko gafara yayigize mugabo ibindi no bigerageza kuko ko yatwaraganira cyane rwose yarambwira ngo ibyo ugira byose mugabo uri mu myaka yo kugerageza ariko ntuzupime ibi hanyuma iyo kuranye n'umuntu anywa les drogues cocaine cyangwa heroine urabona ibintu byinshi bikanagutera n'ubwoba ariko ntikibuze yuko nawe wogerageza tuyatonde inzoga cannabis umva umenga wo bigerageza kumva umenga ntiwogira ahantu uba nabi so je nibaza yuko byava cyane cyane kubera ko nta muntu yari ari inyuma yanje ambuze ati ntugire ikiyinye kinangorane ukabona nabo mugendera mu quartier abajene benshi bagira nk'ivyo gira none nigiki muvuga ubwo buzima bw'urumogi muvuga ati ico vyabononeye ico muvuga ati iki nico kintu mvuga natakaje canke ububi bw'urumogi à part la santé bien sûr ni ikindi giki muvuga ati je mu buzima bwanje urumogi rwanyiciki urumogi na cyane cyane heroine jewe namazemo imyaka myinshi yaranyiciye ibintu byinshi uko natevye kubaho donc en fait yarahagaritse ubuzima bwanje amashuri ndayaheba amashuri nari natanguye nagiye ngwaza gushikaho mpeza je ndi umuganga ndi umu infirmier ariko kuba umu infirmier nabigeze ko maze kuba umunywa rumogi akoma amashure kwiga uri ku rumogi uraheza amashuri y'ubuinfirmier urumogi ego heroine rero naje kuyigwamwo sanzwe nyuye urumogi rw'ivyatsi heroine ndayigwamwo naramaze kuronka urupapuro rw'umutsindo ndi mu diplôme. Le fait que l'on infirmier uzi ce que ça peut faire dans mu buzima bwa mu mubiri wawe ntivyagutera ubwoba ko wowe urazi composition chimique urazi ico bikora donc
iyo uguye muri groupe mbi ibyo onye usa n'uvyibagira kubera ubu ushaka kuba accepte muri iyo groupe ugasanga urabakurikira ibyo nturinda no kuvyiyumvira ego heroine yarangiciye ubuzima kabisa kuko ntanguye kubabwira ibintu nabayemwo muri heroine muvuga uti uyu muntu yaratabawe n'Imana koko je narabaye ikintu ca mbere nagize navuye mu rugo ntangura kuba mu marigara donc ubayo iyo babona hari ikintu uzurabazanira barateba bakakwirukana iyo bamaze kubona yuko ntukizana ibyo wahora uzana ubwa mbere bakakwirukana haragera aho nja kuba mw'ibarabara mw'isite mu Buyenzi mvuye muri ville aja kuba mw'isite mu Buyenzi nkarara hagati y'amazu entre les maisons ukahamenaja ku buryo uharara ukabaho wambara ipantaro imwe umwaka ugahera inda zikakwica uri umwana uvuye muri ville muntu w'Imana uribaza ico kintu uraruha haragera aho uruha ukavuga uti nopfuma mpfa kuko nta hantu na hamwe baba bakikwakira no muhiri wanyu uragenda umukozi akakubwira ati twe batubwiye yuko we uje tu n'entre pas ntiwinjira kubera iki kubera barazi yuko niwaramuka winjiyeyo hari ikintu baza kubura bigomba gusa nk'ivyo cikavuze ugenda uratakaza buhoro buhoro ntutakaza ubuzima ubwo nyene mu ntango ubona umengo uzobishobora uzobikontrola mu ntango wumva ubwo buryohe gisa nk'uburyohe ariko je co novuga nabonye bihera kwica imigenderanire ufitaniye n'abantu n'umuryango kuko ucuronka uwundi muryango wo hanze uwo muryango wo hanze n'abo bantu muba muri ubwo buzima mu byumva kumwe hama ubona haragera igihe ubona umengo abo bandi nibo bagukunda hama uko ingena bigenda birononekara nuko urakora amakosa muhira ukagenda uratakaza agaciro ukabibona ntibaba bakikwizera bavugize iki ariko wagenda mu bo hanze ukabona umengo bo barakwakira rero mu best wabo umukunzi wabo bacumva umengo kwa muri hariya ahubwo hama rero uca ugenda urongereza umuvuduko ugenda umva ivy'amashuri vyo biba vyaparanganye sivyo vy'amashuri ucubaho umuntu atubaha amategeko urabaho ubuzima utashobora kwibaza nk'uko yariko arabivuga Tchico na Dedere yabicisheko ariko ugacika umusuma je ndazi ko tukiba mu mugu yego mu gihe c'amagume tukabomora amazu tukabomora tukiba yamara ivyo kandi ukabona umengo ni ibintu bisanzwe ariko ukaraba ayo mafaranga nayo gukoresha iki nayo inzoga nayo urumogi nayo itabi nayo ubusambanyi kugira mushaka kuja mu kindi gihugu ugatebuka wa umunyakibi ukaba umunyakibi hama ubwo buzima bujana n'agasho urumva je sinzi ahubwo simbona icuda nta hantu na hamwe mbona ntacu usigarana mu by'ukuri ntacu usigara uratakaza ubuntu hama we hakagira igihe rero we wiyanga Comment muraca muri uwo mwanya uvuga wa introspection wo kwisuzuma muri ubwo buzima uraronka novuga mu moment de lucidité erega hari igihe ukora ibintu ubonye ukabona yuko wamenje ariko buri nguvu zo kubivamo hari igihe ubabaza umuntu ukabona yuko wamubabaje pe ariko ubyumvira umwanya muto kuko ikiba gikomeye cyane muri ubwo buzima ni ivyo nyene ni ubwo buzima wacaguye kubamo n'ivyo ukeneye ibiguhi
urumva nimba ari inzoga zagutwaye uba uri kuyumvira izo nzoga ndazikura he umwanya muremure uko yumvira ati ndazikura hehe ubwo rumugi ndarukura hehe. En fait, igituma ndiko ndabibaza sinzi ko nka Nicole peut-être aussi ndi point de vue nuko kenshi ubona abantu bagira ivyo umva twese turaza abantu peut-être babibayemo canke mfite no mu miryango imwe wumva umengo ils s'en foutent royalement y'ikibibaye ko aragukorera. Je sais pas si ubibona gutyo umenga abo bantu bagira ivyo peut-être ukuntu bakubabaza baba bivye ibintu umenga ubwo buzima babaye ntibabona ingene bwafecta leur famille. Umengo iyo aussi hariyo n'ukundi ubona wewe uri umuntu uri hanze utari muri iyo famille ubona plutôt aussi yuko umenga uwo mwana ntibamwitayeho mu muryango baramuretse baramurekeye ibarabara. Et c'est l'autre question aussi que j'avais en plus de cela ni muravuga yuko mwarondera amahera yo kurondera izo drogue mais nta n'umwe avuga ati drogue ntayo naronka mwenga amahera muyafise drogue zaraboneka. C'est comme des bonbons ou des biscuits que vous achetiez et c'est ça qu'en tant que parent numva biri aussi biteye ubwoba kumva umenga hari ukuntu ziri disponible à condition que mufise amahera les drogues sont là donc afanya n'ivyo bibazo bibiri guhumuriza abo bantu babicamo les familles kumenya ko uwo muntu yakarba mugoza c'est pas ko ataco bimubwiye ko akubabaza c'est juste que je konda vyumvise arabibona ko akwaza mais uzinye nabigenza urazi drogue iyo umaze kuyinywa iyo imaze kugufata neza donc mu bwenge bwawe nta kindi uba wibaza atari kwironka. Rero nturaba ngo wababaje naka canke ngo wahemutse nta na kimwe biba bikubwiye. Je ndibuka yuko nahora ngenda mu biro vy'umuntu nkamubesha sivyo akanyandikira sheke le temps yo guhindukira ariko ararondera shekiye telefone y'ibiri ngaha nkaba ndayitwaye ndayishize mu mufuka kandi ariko aranyandikira sheke. Urumva ivyo ntubu vyibaza ntubuvuga donc iyo umaze kunywa kajya kantu niho uvuga uti abantu ujya mu type kabisa namugiriye nabi yanyandikiye sheke y'ibihumbi 100 ariko namwivye na telefone. Uribaza en fait ivyo onye nabigira kubera iki reka ndakubwire biratwenza nararaba nti iyi sheke nyandikiye nta karanga muntu mfise biransaba makana kikugira nje kuyitusha ariko telefone ni tabaca bampa amahera ni tiktak gacu genda umwivye kandi akazokubwira ati abantu urazi ko wa munsi baciye bantwara telefone ugaca utangara mu bandi. ntiwiyumvira ko kubabaza umuvyeyi canke abo muvukana avec ce comportement. Je ntaje nigeze niyumvira gushika umunsi nibaza ko nabona narahuye n'Imana canke Imana yaba yarangarukiye niho natahuye yuko nagize uyo mwanya kwiyumvira nti mbega burya nta bantu nabona narababaje kuje Imana aje kunsanga mu bitaro nasanze hano nari ingwaye ngiremfa niho naronse umwanya kwiyumvira nti mbega nk'ubu yomfa hari abantu nabosize narakoreye ikibi ngo muri uyo mwanya imbere yaho nabona umenga amahera arahari no kuyatora ahari kera bavyita nko kudeplasa manuze kwimura kudeplasa amafond rumba kiba normalize gusa usanga hariho n'abajene bo babitwenga cane gose ngo tellement yuko nk'abavyeyi babo bafise amafaranga ngo ngumva ngiye ngo nababare ngo yakoramo gucaye ngo asinziriye
mu mufuko hanara amafaranga cyatwa kuri ntamenye yatwaye yari agera kubimenya mu nyuma. Mais quand même barabona muhira ko ufise comportement itari iyo umuntu asanzwe ko ariyo ntibabona ko wabuza de hariho hari igihe usanga nko muhira bababwiye ati umwana wanyu yagize amakosa hana agenda mu murabe cyangwa ugasanga bagize ibibazo wiruturuye bagufunze ibyo ntabyo ubona ko kamwe kabona umunsi kandi kakaba ikindi gihe gushika naho ugera ahantu ubasaje amafaranga bakubwira oya ntayo dufise kuko utanga kushavura hanyuma akagira n'igihe umusigara mu wishwanira nkuko umenga genre wowe uramvyaye ntushaka kumpa amafaranga ndakeneye yazane canke induru cyaba induru cyageze gushika induru ziraba n'abavyeyi. Pardon, juste ikibazo bon je sinzi peut-être ni ignorance cyangwa kutamenya niko arambwira nimba bavivi kenshi twama twibaza ubwo buzima mwaguyemo ko ari les drogues dures zibituma heroin cocaine nko kamengo cannabis ntacu umengo ntugeraho umengo kujya bavuga drogue itari dure nyene numva barabikategoriza en fait nico kintangaje ko histoire yanyu iri koma muga ntimwafasha amadrogue amwe. Je sais pas rero si drogue ari drogue canke uko kuntu babikategoriza imwe c'est plus conséquences ziri plus grave que les drogues ziri zitari dure bazita gute douce nabyonze soft urumva cengira nongeremo n'inzoga kuko nazo nyine n'urumogi naco nyine ni ikintu bashira mu biyabira mu mutwe sivyo kandi uravye je ndavye igihe twatangura kuza turazinywa cyane mu gihe cyo mu magume cyane nantura ndavye abantu batakaje ubuzima batongeyemo n'ivyo bindi ivyo vya nitabi canke n'urumogi rw'ivyatsi canke nayo mayeri abishwe n'izo nzoga zonyene ntibagira uko bangana sivyo ugateba ukabona umengo haragera ahantu ubona ko ubuzima bwawo budatandukanye n'abandi baciye mu bindi ibyo byitwa dure canke ibiki sivyo rero je nabonye nta rumogi rwiza ruhaba wagwitwa douce dure sinzi impamvu abantu babihaye amazina kuko biranashobora no guhenda umuntu gacibaza ngo ikinya naco ngo kimeze neza sivyo ariko je nabonye ngenda raba abo twagiye turabisangira hari wo wasanga atanywa itabi atanywa inzoga akanywa ikiconyene ubundi ugasanga arabivanga vyose ubundi ugasanga ariko inyuma y'imyaka ugasanga umwe wese birafise na vyamwononye gusa bishobora kudafata umwanya ungana kimwe gishobora kunyarutsa sivyo nkaho umuntu yo kuyahura ari ushobora kuvuga je ngira mfate ntuzege ndiransinziriza boro undi agafata inko gace yimena umutwe wawe nyine agaca sanzara ariko byose bikagutwara mu rupfu rero je ndavye nk'ufashe nko ku ruhande rw'inzoga haraba ibyagiye birabo hari igihe niba amafaranga kugira ngo uri inzoga arico ndiko ndiyumvira nkavyuka mu gatondo niyumvira kunywa cyane nihenja gufata ideni cyane nihenja kubesha nihe bashobora kutandihisha imbere sibyo hari ni gushikaho ushobora no kwambara neza kwa gatandatu nk'ugiye mu rubanza ugera ako kabarugiyemo aze kubona umengo usa neza bibaze ko usa amafaranga ntibakurihisha imbere kumbe nta rubanza narumugiyeho je byo ndazi ko ngo kuberewe uno munsi urumva yiteho kuberewe buramuyambere ahubwo ntuze agacaza ko kumbe nta urumva aho gasa ukaraba ingaruka byakugize ko ivyaca bikurikirwa umaze kuregwa ngeno uba mafu mu bintu byose ngeno washobora guhitana umumara ya mubarabara ntiwikingira uve umeze nk'umuntu yihevye urumva ariko waraba ubundi nawe afata ntuzeye ugasanga asigaye umengo ari muri raranti
sibyo ugasanga ni nk'umuntu afata iyo ntuze iyo weed canke cannabis ugasanga asigaye ari muri yaranti umwanya usigaye ari elastic imvugo yarahindutse ubuzima asigaye bubona ukundi ari abandi baca bumva umengo bafise ubwenge burengeye abandi bantu kumbe yarakwana nawe ukaraba ugasanga byose biri destructive birasambura ubuzima bw'umuntu hariho point uvuze iri important yuko ngo n'ibiyeri ari ico kimwe n'iyayuramutwe donc ari ibiyayuramutwe mais ça devient très problématique uravye la culture burundaise hein, parce que c'est ibiyeri inzoga y'impeke urwagwa ça fait partie de la culture burundaise donc c'est un peu délicat kandi niyumvira ko vyogorana ko umuntu yumvisha abantu abajene peut-être vyoshoboka abantu yuko effectivement l'alcool c'est mauvais c'est pas qu'est-ce que vous pensez kandi kushobora no kukwicira ubuzima c'est pas juste que mbi irakwicira ubuzima uno munsi mu bikorwa dukora turafise igikorwa cyitwa ubushobozi bw'intara ni igikorwa cyaje mu gifaransa ministère ubushobozi bw'intara dukorera mu gwaruka dukorera no mu bakuze gusumvya iyo ugiye kuraba muri ubwo bushobozi bw'intara ingorane duhura nazo yaba muri batoya kuri twebwe yaba abadukurira ikibazo c'inzoga urakibona ahantu hose rero iyo turavye twe abagenzi bacu bamaze gupfa tugashikana ku mpanda ico kintu kibahitanye sivyo ugasanga umuntu imyaka 40 arapfuye 36 arapfuye 45 arapfuye sivyo nivyo ni ibintu twama turiko turabona abo mu muryango wacu bapfuye ntibagire uko bangana rero twe twarageze ahantu turabona yuko by'ukuri nahandi hari gutabagwa ko twe twatabawe n'Imana uno munsi yuko turiko turagenda muri abo bantu tubabwita mukeneye Kristo umwana w'Imana kuko ejo hawe nta garanti nimwe hafise ubandanyije kumeze iyo turiko turahura twicarana n'abantu biciye muri ico gikorwa dukora uno munsi ugasanga abantu hafi bose muganira gwaye diabete undi agwaye pancreas undi agwaye ibi avuga ati none ntuzica biteye sivyo rero twe tuvuga tuti tuzobivuga tuzosemerera bizere Kristo ko ni wowe wenyine atabara ariko ntitwotinya kubivuga naho abantu benshi babirimo benshi biri mu migenzo y'ikirundi udutinye kuvuga uti hajya ahantu hariko harasambuye benshi ntibagifise base turazi byabatwaye n'ibindi rero nubwo ari ikintu kiri mu barundi cyane ko abashobora kwigerera ari bake fuko tukivuga ko Dico justement nashaka kukubaza ko hari abavuga bati je ndafata un verre ou deux par jour ou par semaine none je nta kibi ntaco nica uwo wewe mu mubwiriki Dani uribuka tuja mu mashure donc twarahaye umwanya abanyeshure kubaza ibibazo hari umunyeshure yahagurutse aravuga ati ego ivyo bintu muri ko muratwigisha ni vyiza cyane atari ko muribuka n'abavyeyi bacu mu bibigishe urumva umwana ni kuvuga yuko yarabonye yuko ivyo twariko turababwira n'abavyeyi babikeneye kandi baciye bamukomera amashi abanyeshure bose baciye bakoma amashi urumva abana benshi barasambukira mu miryango yabo kubera abavyeyi baba ari aba alcoolique ari abanywi b'inzoga bashika badurumbanya umuryango ugasanga aho yoruhukiye niho ariko arasambukira narabaye hanze narabonye ingene inzoga bazakira au niveau du gouvernement hari kungene inzoga umuntu adandaza inzoga bamurimita ku kintu cerekeye publicité mu Burundi twebwe mukompaye nko hanze no ngaha nk'umuntu w'umudandaje nk'umuntu ari mu bintu byerekeye kudandaza ugiye kuraba le côté marketing bikungene umuntu wese ashaka gusohora inzoga
ngaha nta kintu na kimwe kimutangira mu kugira publicité y'inzoga. Ni ukuvuga yuko rero abarundi iyo bariko baranwa bahura n'ibintu byinshi bibakuraje kunywa. Umuntu yonywa kamwe tubiri agataha, ariko ngaha mu Burundi nta kintu na kimwe giha akaryo umuntu kwiyumvira ati mbega inzoga zoba ari mbi. Nta kintu na kimwe kimubwira ati mbega inzoga nibwo buzima bw'abarundi. Par contre ugiye kuraba ku ma billboard yose, ama pancarte BBC ngaha hariko umuntu afise icupa y'inzoga. Umva ugiye kubiraba abarundi nabo nyine baguye mu mutego batazi. Mais ce que tu dis, c'est très important quand même, qu'il faut des limites. Urabona ahandi barana limite à l'âge de consommation. Bavuga ati nibadandaza ku mwana atashikana 18 ans. Est-ce que ngaha binaho vyoba biriho, est-ce que c'est appliqué? Kera muri 93 naho byahereranye na 93. Kera byari bihari, nta mwana yaja mu kabari. Abana baragira n'isoni yo kuja mu kabari. Mu kabari twe tuzi ko abantu bakuze bajayo. Mu nyuma bigenda birahinduka, ugasanga umupapa n'umwana mutoya baricaranye. Umupapa akarasorera umwana yivye iwabo akasorera umupapa ntagishobora no kubwira umwana ati mbega wagahungu we gukora iki ngaha. Asigaye ati umupapa ariko yita umwana ngo papa, ngo mutama, ngo nguri mutama, ko afite amafaranga ngaha mu mufuko. Donc ugasanga umwana w'umukobwa yicaranye n'umupapa akuze. Donc byagira birahinduka mu gihugu, bigenda biba bibi. Rero hanze barasoma restriction, nta mwana aja mu kabare batamusavye identité, bararaba mu maso. Nta winjira muri aho bagurira inzoga aterekanye identité. Hariho n'ikindi kiri plus important, ni icyo bita protection des consommateurs. Ni ukuvuga yuko hariho limite ufise yo gukora publicité kugira ngo nsita abantu kunwa, kuko abo bantu nimba ugiye kubaha inzoga il faut quand même ushaka icyo gihugu ifoko cemera yuko hagira n'abandi bantu bagira publicité contre inzoga, kuko no mu bihugu vyitwa yuko bafise free healthcare, donc abivuza kwagusa ama mutuelle, baca basanga bafise abagwayi benshi ba diabete, basanga bafise abagwayi benshi baja mu bitaro, ugasanga le système ikira takaza amafaranga menshi mu buryo bwo kuvura abantu bagwajijwe n'inzoga. Ino nta bihari. Urumva rero mwatubwiye ubwo buzima bwamwabayemo, muratubwira ama conséquences ingaruka zayo. None c'était quoi iyo déclic mwagize? Umva twavuze déclic nyene mwavinjiye, iyo déclic rero yatumye umwe wese muri mwe avuga ati ok, assez c'est assez, ibi ndabizi. No matter what you're going through, I know that you can stand, for your life is in His hands. Listen. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last.